Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 20 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2023 mwiriwe canke mwaramutse kaze muri aya makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ikoreshwa ry'igihengeri kiri hagati y'amanoti mashasha leta yakoresheje niryo rizokwerekana ico leta yari igamije mu guhindura inoti nkuru z'igihugu bivugwa n'umurundi yagize icigwa ku gaciro k'ifaranga mu butunzi bw'igihugu muri ano makuru muramukurikira. Wa 20 ruheshi n'umunsi kw'isi yose wahariwe impunzi z'abarundi aho ziri mu bihugu bitandukanye vya Afrika zigowe ayikivumvu ziricwa zikimwa n'ibifungurwa. Ikiganiro ubahuga naco gishimikiye ku vy'umukuru w'igihugu avuga ko amaze kumarira Uburundi n'abarundi mu gisata c'ubutunzi muri imyaka 3 amaze ku butegetsi. Aya n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabwa kurengera inyungu bwite z'akagwi k'abantu bamwegereye akagarukira ibitaro kira bigeza aho umwansi ashaka kandi byari byashinzwe ngo bisahirize igihugu n'abarundi barinda kuja kwivuriza hanze bakoresheje uburyo bwinshi. Bivugwa n'umwe mu bakozi batanguranye n'ivyo bitaro ubu akaba yarakinjuye. Aha aravuga ingene ivyo bitaro bisa n'ivyatitutse mu mwaka umwe gusa bimaze vyihagiwe n'urongoye ishirahamwe Sokabu Charles Ndagijimana. Ibitaro vya hospital byari bimeze neza, byari bisukuye, hariho ikiringo vyasubirwamwo bigaterwa irangi, kama ari ibitaro vy'akarorero byari bitunganyije neza, haba ku nyubakwa, haba mu ntwaro, bayobozi byose n'amanama bayagira nk'uko bitegekanijwe. Ivyuma kira ifise bigezweho byari byiza, ariko kubera abatekinisiye bari babimenyereye babizobereyemo bagiye baragenda bya bindi byo gutunganya ubuhinga bwabyo kugira entretien ntibyigeze bisubira gukurikiranwa. Nico gituma hariho amagurupe yagiye arapfa, hariho amaskanere, hariho n'icuma cyitwa insindatere cyari gishasha ariko ntigikoreshwa, nta n'umwe atugirira entretien. Hari ivyuma byinshi mu bisata bitandukanye, amamashini menshi, ariko arahahonera kubera atagukurikiranwa, ntibavyitayeho na neza. Ibikoresho bikora mu gikoni, reka ibintu byinshi by'amafuru ibyo twatanguranye byagiye biranapfa, mu nyuma ntivyagize bigirwa maintenance bikoreshwa. Abakozi ingene bahora bafungura byarahindutse, abagwayi nuko nyene. Abaganga babizobereye b'abahinga hasigaye abaganga bakeyi ko bose bagiye baragenda. Inyuma y'uko bahohotera muganga Christophe Sahabu, inyuma yiwe hagiye abakozi benshi, abaganga, abainfirmier, abaedsanya, eka muri rusange abakozi bose barahungabanye. Hanyuma tutibagiye n'agashahara ntikasuye gutangwa nk'uko byari bitegekanijwe. Naco gituma bati barabe baba baragenda baza gusaba ubuzi ahandi babatunganyiriza neza. Ibitaro aho bigeze aho umwaka ashaka. Ni ukuri ibitaro biriko biragenda kira hospital. Twashaka gusaba Sebarundi
abandanye ashyiramo ingufu arekure muganga Sahabo asubiye kubigarukira bishyire ku murongo. Kanatsinda yaritanze yarakwiriye n'ikidari cy'umwakaka, yarakwiye kuba umuntu w'icyitegererezo. Urabona n'ibyo yagiye asiga kwagura ibitaro kuva aho yabisize gutyo niho bikiri, reka aho yaguye hose nta na hamwe ariko harakorerwa gushika muri kino gihe. Nari mpejeje kubibabwira ikoreshwa ry'igihengeri kiri hagati y'amanoti mashasha leta yakoresheje niryo rizokwerekana ico leta yari igamije mu guhindura inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Ivyo bivugwa na Gratien Rukindikiza yize ivy'ubutunzi akongera kandika kubijanye n'agaciro k'ifaranga mu butunzi bw'igihugu. Gratien Rukindikiza amenyesha ko uretse ko iyo ngingo atari iyo kunagura ubutunzi ahubwo ishobora kuzotera izindi ingorane hamwe leta itokwerekana umuco kubijanye n'amahera mashasha yakoresheje hamwe na yakera atashoboye gusubizwa mu kigega ca leta. Kurikira Gratien Rukindikiza. Amahera atasubijwe ayo arabaye ivyatsi. Murumva yuko hari n'abanyagihugu mbere batagiye gusubiza, bashobora ko bafise miliyoni nka 8 batagiye kuko mu kuja kuyasubiza umukuru w'umutumba bahari, hanyuma ugacuzana miliyoni 8 kandi abantu babonye yatanze bumva n'ubusuma burashobora kuberamo. Ngarutse kuri ico kibazo cyane, amahera badasubije azoba ivyatsi. Ikibazo gihagaze amahera bari bazanye bakoresheje ahura nayo mahera yacitse ivyatsi. Ahura tuvuge mu gihugu hoba hariho amahera inoti za 10 n'inoti za 500 dufate amamiliyaridi 500 izo noti. None ubu bavuga bati 22% ntibayazanye amahera yacitse ivyatsi. Muge izo miliyaridi 500 zaje zitegerezwa kwinjira mu butunzi bw'i Burundi kuko amahera y'u Burundi azobagabanutse, nico bita masse monétaire yobagabanutse. Nahajya bayivyatsi ategerezwa guhinduza. Hanyuma rero tuvuye nkayo acitse miliyaridi 120 zibaye ngaho. Izo miliyaridi 120 ubu zizofita inzira zibiri. Inzira ya mbere dufate abantu batwara igihugu barakunda gose igihugu, barakunda abarundi, barabona yuko abantu kwivuza bibagora, barabona ko uburimyi bugoye, barabona ko ari abantu basega mu ibarabara kandi bakuze bagomba kubashira hamwe kubagaburira, bagacafata izo miliyaridi 120 bafise zasigaye zitari zisanzwe zanditswe muri budget mugazi yije giturumbuka bagaca bavuga ati aya mahera yose banyagihugu mwese muratubona ngaya mahera yasigaye turayajanye kuyakoresha muri ibi nibi muzobibona turiko bakoresha duteza imbere abanyagihugu mu burimyi, mu bworozi, mu gukura abantu mu mabarabara, mu kuvuza abantu neza. Iyo ni leta twese twokomera amashi, tuzokomera amashi niyo leta ayo mahera izoyajanayo. Hanyuma inzira ya kabiri leta itwagwa n'ibisuma n'abanyonyezi. Muri ico scenario egome ishobora kuba kwaro kugira ngo leta ironka amahera, niyaba ayo mahera ejo mutumvise bavuze ngo amahera nayo tuyinjije muri budget y'u Burundi nkuko budget yamaze gutorwa twayibonye imiliyaridi nka ibihumbi 4 by'amamiliyaridi byatowe muri budget n'inama nshinga amateka. Ayo mahera bakazokumva ntiyongerewe ngo aje muri budget, yavuze ngo tuzokoresha ibi. Muramenya yuko hari umuntu umwe azoba yivye igihugu kurusha nkuru nziza. Gratien Rukindikiza araza kuba umutumire mu mpera z'aya makuru, azoba ari kuri mikro ya mugenzi wacu Bob Rugurika. Tukivuga ibijanye n'ingingo zijanye n'amafaranga leta imaze iminsi ifata iruhande y'ihindurwa ry'inoti ataco rimariye igihugu, André Nikwigiza avuga ko ingene leta yatunganije urudandazwa rw'amafaranga y'agaciro navyo nyene bifise ingaruka mbi ku butunzi. Abavunja ayo mafaranga y'agaciro ngo babura ayo bacira nayo bamira. Emile Nibasumba. Ingwati y'imiliyoni 500 y'amarundi asabwa amazi avunja amafaranga kugira ngo yemererwe gukora hamwe n'ibihumbi 50 by'amadolari. Ayo mazu asabwa kwinjiza mu ndwi atuma bene ayo mazu avunjirizwamo amafaranga y'agaciro babura ayo bacira nayo bamira. Kubwa André Nikwigize ahamenyesha ko ayo mazu acategekwa gukorera ku rugero rw'ababi ibihumbi 3 by'amarundi mu kugurisha canke kugura idolari rimwe ry'abanyamerika. Naho biruko uwo
yize ivy'ubutunzi avuga ko ayo mazu avunja amafaranga adakurikiza ibisabwa na leta, ahubwo usanga avunja idolari rimwe amafaranga 4,000 canke arenga, haba kuwurigura canke kuwurigurisha. Ariko ingorane nuko amafaranga y'agaciro ibanki nkuru y'igihugu ihayo mazu avunja aba ari make cyane ugereranije n'ayabakeneye. Kubwa Andre Nikwigize, uwo mukazo uzotuma amazu atari make avunja amafaranga y'agaciro ahagarika gukora, abavunjayi bace baja kubandaniriza akazi ku isoko y'amagendo. Bigenze uko ikiguzi c'ifaranga ry'agaciro gica gitandukana gose ugereranije isoko izwi n'amategeko n'isoko y'amagendo. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi amenyesha rero ko Burundi bukeneye ayandi masoko y'amahera y'agaciro. Andre Nikwigize akibutsa ko ingurane y'imiliyoni 261 z'amadolari ikigega c'isi cemereye Burundi azotangwa mu kiringo c'amezi 40, kandi ko ayo mahera adashika na 30% yayakenegwa mu kugura ibintu hanze y'igihugu. Uwo mukazo mu bijanye n'amafaranga y'agaciro ngo ntacu uzomara mu bisata bimwe bimwe, guzotuma mbere n'ivyahuha bihuhuka. Andre Nikwigize akavuga ko mu rugamba rwo kuzamura ubutunzi hataba hakenewe kugwiza amajambo, ahubwo ngo haba hakenewe ibikorwa nyavyo. Hagati aho abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura imyidogo ntigira uko ingana, abandi nabo bari mu kabajende kubera kubima amafaranga yabo kubaba bagiye kuyabikuza ku mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Muri kino gihe iruhande yuko benshi muri abo banyagihugu bazazaniwe n'ivyo bariko barakorerwa, abandi bavuga ko bagira bicwe na kigoyi kandi bari baraziganije ubutunzi bwabo, bagasaba bivuye inyuma abaramutswa amabanki n'abarongo ayo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kubagarukira ibintu bitarayangara. Uyu ni umwe mu banyagihugu baganiriye na RPA. Nukuri twebwe twagomba tubasabe, twagomba dusemereye n'ukuri mudufashe n'akamaramaza birabaye udubi, aho kuva ejo ata muntu ari kurikira amafaranga kandi batubwira yuko izo ngingo za berube zahejeje gukora. Nukuri n'akamaramaza uravye nk'ibiriko birabera ngaha kuri Kopeke, haba muri ville, centre ville, haba muri mu Bwiza, eka ni mu gihugu cose, bakubwira yuko ngo imodoka zitondeye amafaranga muri berube. Kuva ejo mu gatondo umuntu yabuze amafaranga yo gusuma, abantu inzara irabarembeje, nta business n'imwe, nta gikorwa na kimwe kiriko kirakorwa. Nukuri byabaye Bugesera, uje ngaha kuri za Kazoza, ugiye ngaha ku Muco, nukuri twumva twarengewe. Twe turasabye mudufashe, nukuri turasabye, turasemereye, birateye ubwoba, birateye agahinda, kuko nta muntu n'umwe akigira ikintu na kimwe ariko arakora. Nukuri twaburaniwe, nukuvuga umuntu wese aho agiye agafaranga akubwira ngo ntibiko birakunda. Umva ntawe wikorako, ntuwikora ku mahera yawe mw'ibanki. Nukuri twatwe uburenganzira nka bene igihugu, birateye ubwoba bwema. Twagomba gusanga mudufashe gusemerera, mudusemerera aho bishoboka hose. Inzara iraturembeje, ibikorwa byahagaze, nukuvuga umenga ntitugira aho tuvuge, ntacyo turi, umenga ntitugira abantu kuri kw'Imana, birateye ubwoba. Tubandaniza no makuru mu gisata c'umutekano. Hari ikiziga c'umuntu w'umugabo akiri muto catowe mu gatondo ko kuri uwa kabiri mu murima w'intore uri ku mutumba Bugoma muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Amakuru ava muri ako gace avuga ko umuhisi mw'ipantaro yirabura n'agapira gafise ibara risa n'ivu yoba yishwe anizwe. Ikiziga cari hafi y'ibarabara rya 15 aho nyene muri zone ya Maramvya. Abakoze ubwo bwicanyi co kimwe n'imvo gushika ubu ntibiramenyekana. Amakuru ava muri bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi amenyesha ko amatohoza yamaze gutangura. Umugambwe UPD Zigamibanga uranegura inyifato y'uburongo igipolisi kijejwe imbibe PAF mu ntara ya Muyinga aheruka gusahura izuba riva abagendesha amapikipiki n'imodoka mu kubaka amafaranga atagira insiguro. Shovino Mugwengezo arongoye uwo mugambwe abishikirije inyuma y'imyidogo yabo bagendesha amapikipiki n'imodoka aho kuri uwa gatandatu komiseri arongoye PAF mu ntara ya Muyinga abasabiye amahera atagira insiguro. Kubwiwe ngo n'umugambi ugukenesha abanyagihugu bandanya nkuko bikorwa n'umugambwe CNDD-FDD. Iyo modoka rero ko ari ya komiseri w'intara
urumva ni nka karangamuntu kiwe urumva ibonetse niyo babonetse na rya byagaragaye ko yari rimwo umuntu w'umutegetsi wo muri pafu urumva ni bamwe rero ni komiseri ariko asaba abanyagihugu twaba twerekana ko CNDD-FDD bihari atakindi amariye abanyagihugu atari kubasahura icyo rero ikimenyetso mu bindi byinshi gose aho umugambi wa CNDD-FDD bigaragara ko ari umugambi wo gusonzesha no gukenesha abanyagihugu twagiye turabibona mu myaka iheze aho amasoko yaturirwa yose ukarondera abayaturira ukabura bakiyemeza gutanguza amatohoza abanyagihugu bakarindira amasagaherayo tukibaza tuti rero none ko biriko birakogwa na komiseri kandi akaba ariwe araba ijya ntara ari umuntu rero aserukira muri ico gisata no muri ako karere umukuru w'igihugu akaba yokubahuka gukoresha iyo modoka canke wenyene akabikora murumva ko atabavyikorana kandi akabikora ku mugaragaro atakwinyegeza atakwihisha kurimwo murumva ko umukuru w'igihugu niwe abibazwa nicyo gituma twe tugira tuti hagushiraho imigambi iteza abanyagihugu imbere hagushiraho imigambi iteza leta yo nyine ku bwayo imbere barafashe baraziba amatwi nyene kugira ntibumve ikintu na kimwe c'impanuro kivuye hanze kivuye kuri twebwe eka n'abandi nkumbure bashaka gufasha Burundi bafata nyene ingingo yo kwiziba amatwi rabe aho bishikanye igihugu cacu aho abajeje gucungira abanyagihugu aribo barengera bakabasahura urukomba amazi atacamira murumva rero ko hageze ko abanyagihugu ivyo bintu babibona n'ubundi basanzwe barabibonye mugabo hageze ko bubahuka kuvyanka. Umukuru w'umugambwe UPD Zigamibanga Shovino Mugwengezo asaba ko uwo mukomiseri ahanwa abarundi nabo ngo bakwiye gutangura kwanka mabi bakoregwa n'abari bajejwe kubakingira n'ubunyene Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe UPD Zigamibanga. Rero twe twotera kamuko yuko uwo muntu nimba atavyikoranye niba mushengeze bamushikiriza imbere y'ubutungane hanyuma bamucira urubanza nimba rero yabikoranye n'ubutegetsi bwo hejuru harageze ko abanyagihugu rero bategera ko ubwo butegetsi isura nyayo y'ubwo butegetsi ari iyo uno munsi hariho ibintu bimaze iminsi biri hajya iwacu ivy'amanoti n'ibiki mugabo ukabona ko ahanini bigeraniye abanyagihugu nimba ari ibintu biba bigamije gushira abantu bose ku murongo umwe canke mu kurugero rumwe ariko urabona ko uno munsi abanyagihugu bidoga cyane nta mahera yarakenye boraba rero abanyagihugu uwo muntu nkuko ndabivuze muri peri tubibona nuko yoshengezwa agacirwa urubanza hama abanyagihugu bagasubizwa utwabo ni hatagira igikorwa ejo kandi bizokorwa muri ni ntara babibwirane abo nyene batwara intara ati je waje vyangendeye kunuku nawe nutabikora urumva ico wiyonera ko uraza gusonza urumva rero kubigwanya bigitangura nimba hatarengeranye yari Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe UPD Zigamibanga nari nababwiye mu ntango genekerezo rya 20 ruheshi buri mwaka isi yose irahimbaza umunsi wahariwe impunzi muri kino gihe impunzi z'abarundi bari mu bihugu bine Tanzania, Uganda, Kenya hamwe na Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo baharugwa mu bihumbi 261 n'amajana 200 abarundi bahungiye muri ico gihugu ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo mu buseruko bwaco bari mu ikambi ya Rusenda bavuga ko uwo munsi wahariwe impunzi kuri bo arakaryo ko kugaragaza akababaro bafise akababaro gafatiye ku kibazo c'umutekano muke ukubura ico bafungura bitumwe nuko imfashanyo ziboneka nabi hamwe rero no kutoroherezwa mu bijanye no kwivuza Onezima Dushimagize. Impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bw'igihugu ca Kongo y'Intwaro Rusangi bavuga ko atashatse mu munsi wahariwe impunzi bawita umunsi mukuru bitumwe nuko usanzwe bugarijwe n'ingorane umurengera umwe muri izo mpunzi arazondagura zimwe muri zo nta mutekano dufise ijeka ko atamutekano dufise ni mu gihe aho tubaye muri zone ya Fizi hari ibisirikare bibiri bidasa hari igisoda ca FARDC ingabo za leta icya kabiri hari groupe y'abamayimayi
abo bose bavuga ko bacunze umutekano abantu baracyahohoterwa inkurikizi mbi ni nyinshi ntukwirwa na dondagura. Icya kabiri umunsi mukuru tuwugize dusonje turiko turakwiza amezi 2 atarasiyo duhawe naho yari ndica ntikize. Tugira gatatu isuku ntaryo kuko nta sabuni dufise turiko turakwiza amezi 9 tutarose isabuni. Ikibazo kijanye no kwivuza naco nyene kirabangamiye izo mpunzi ngo kuko batitabwaho uko vyategerezwa. Uwo murundi yahungiye aho muri Kongo aratanga kamwe mu turorero twerekana ingorane bagira iyo bagiye kwa muganga. Abatwagwa mu bitaro by'ingururizo baracaronka ubwo bufasha bigoranye, hanyuma ubuhinga buke mu buvuzi. Notanga akarorero k'umupfasoni ari buja kwibaruka ku bitaro bikuru vy'Inundu, Hopital de Reference Nundu, aho bamugiriye cesarienne, umwana araboneka ariko umudogiteri atabura agasaho kabika umukoyo. No kuvuga kugeza uyo mudamu amagara yiwe arashizikaye kugira ngo akire, nuko umuryango nyene wiyungunganya ukamwakira ibitaro ukacumutwara ari abaspecialiste bashobora kumugirira seku umugwayi agakira. Olivier Iranza serukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda avuga nawe nyene ko uwo munsi arakaje kukwereka abajejwe impunzi akababaro bafise. Akababaro yemeza ko gategwa hanini n'imfashanyo zitakiboneka. Ahagahamagarira amashirahamwe yose afashe impunzi kugira icakoze. Uno munsi mukuru nk'abarevye mu Rusenda tuwakira nk'umunsi wo garagaza kabaro kiwacu, nico gituma rero twasaba nka leta nandi mashirahamwe yose asanzwe afasha mu nkambi kugira arabe ico yokora, na cyane cyane ugarukira bimwe bisita bitandukanye bisata by'ugwaruka, bisata by'indero, ubuvuzi, ifashanyo ndetse n'amazu kubamagurika. No kuvuga ko mpunzi mu Rusenda ni zimwe mu mpunzi abarundi izi nibazo nk'ivyo onya. Izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda zisaba kandi ishyirahamwe mpuzamakunguni gufata co kimwe impunzi ziri ku isi ikareka gufasha bamwe yirengagije abandi. Aha bakavuga ko impunzi nyinshi ziri ku mugabane wa Afrika zititabwaho. Naho rero ubugarijwe n'ubukene izo mpunzi zashoboye guhurira hamwe ziraganira mbere zirasangira ico zashoboye kuronka no mu rishoye ngo murasamirana. Urakoze Onezime dushimagize. Urunani rwo bahanira agateka k'impunzi CBDH Vicar nago ruvuga ko uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi uje usanga impunzi z'abarundi ziri mu ngorane zitagira izina zibugarije mu bihugu bahungiyemwo. Sharangabo Leopold icegera c'urongoye ugo runani avuga ko abo barundi bahanzwe ahanini n'inzara mu makambi barimwo, umutekano muke aho bamwe bicwa atacamira n'irindi totezwa bakorerwa. Waharanira agateka k'impunzi asaba makungu hamwe n'ibihugu bihaye indaro impunzi z'abarundi guhagurukira ikibazo zirimo, agateka kazo kagakingirwa nk'uko amasezerano agenga impunzi abivuga. Umunsi wahariwe impunzi ushitse mu gihe hari abarundi barenga 300 basanzwe barahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Ushitse kandi mu gihe havugwa ingorane nyinshi cyane mu makambi y'impunzi, cyane cyane ikibazo c'inzara, ikibazo c'umutekano muke, ihohoterwa mbere n'ibindi bibazo byinshi. Rero tugarutse nko ku kibazo c'inzara, amakambi yose ari mu ngorane zikomeye cyane kuko mwumva buri gihe hahora hariho kugabanywa kw'ibifungurwa hirya no hino mu makambi atandukanye, haravugwa kutaronka ivyo kurya, mbere bikunyurwa na hamwe nko muri Tanzania ingingo ziguma zifatwa zo guhohotera impunzi, bakazibuza gusohoka, bakazibuza kuja kurondera ivyo kurya. Murumve biheruka kuvugwa muri Malawi aho naho nyine bari kwaronyura ibintu mu gufata impunzi zisanzwe zaragiye kwiyungunganya mu miji, nazo nyine ziko zirirukanwa zisubizwa mu makambi. Ibyo byose rero kandi bikaba bigiye kunyura ikibazo c'inzara yari sanzwe ivugwa mu makambi y'impunzi, kuko ababa bagiye kwiyungunganya kenshi baronka ico barya n'ico bagaburira imiryango yabo bazize mu ikambi. Mu mutekano muke naho kandi uyu munsi ushitse mu gihe havugwa ingorane zikomeye mu bihugu bitandukanye, muri Tanzania, muri Uganda, muri Malawi, muri Kongo, n'ahantu biboneka gose ko impunzi ziriko ziramererwa nabi cane, abantu bicwa
ntibimenyekane ntibamenye ababishe murumva ibimaze igihe bivugwa mu Bugande aho abarundi barenga 12 mu mwaka umwe gusa bamaze kwicwa gushika uyu munsi nta matohoza nta umenya ngo bishwe nande rero n'umunsi uje byukuri impunzi zifise ibibazo bikomeye cyane ariko gituma rero twebwe muri CBDHBK dusaba ubwa mbere na mbere amakungu asanzwe afasha mu gisata c'impunzi kugira ngo ibibazo bihari muri iki gihe nkuko nabivuze ibibazo by'inzara torega umuti tugasaba kandi n'ibihugu byakiriye impunzi gukora ishoboka byose kugira ngo zibeho mu mahoro n'umutekano abakora ihohoterwa bihagarikwe abakora ubwo bwicanyi abahanwe gutyo impunzi zibeho mu mahoro n'umutekano nkuko amasezerano ya Geneve yo mu 1951 yasinywe ko n'ibihugu bitandukanye imbere birimo ibyo byakiriye impunzi yubahirizwe n'izo mpunzi zubahirizwe mu gateka kazo. Nkuko twabibabwiye mu ntango zano makuru uyu numwanya w'umutumire Gratien Rukindikiza akaza kwishura ku bibazo bya Bob Rugurika kubijanye n'ingingo ya president Ndayishimiye yo guhindura amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5. Gratien Rukindikiza ndabaramukije Bob Rugurika tugutumiye nk'umwe mu bantu banonoseje ubutunzi ni navyo wize kandi ukaba warananditse kujanye n'ubutunzi bushingiye ku ifaranga economie monétaire mu mazi misi mukurikirana nk'abandi barundi bose ikibazo kiri mu Burundi cyaho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gufata ingingo yuko bahindura inoti z'ibihumbi 10 n'inoti z'ibihumbi 5 bavuga ko zakozwe mu mwaka wa 2018 yuko izo noti ngo zitakiboneka mu banyagihugu ico bibise muri circulation akaba rero yavuga yuko ayo mafaranga ashobora kuba ari amafaranga yibwe ubu unye anyegeje. Mu kibazo bajije harimo ibibazo nka 2 canke 3 icambere nohera ko nukuvuga yuko ayo mahera batakiyabona mu banyagihugu batakibona azunguruka mugabo ndibaza yuko musiguro batanga hari ukwihenda kuko amahera ari mu gihugu mu banyagihugu samahera ari muri banki ico no uvuga nuko umunyagihugu wa ruguru turazi ko uburundi bugizwe n'abantu bibarima borora sabantu bafise makonti muri banki umunyagihugu aragenda akagurisha inka yiwe agashora ikawa agashora icayi bakamurira mu noti z'ibihumbi 10 n'inoti z'ibihumbi 5 muri ayo mahera bamuhaye umunyagihugu nta banki azi arayabika avuga ati ejo hazoba ikintu kazoza ndafise umwana ari kariga mu mwaka ukurikira uyu mwaka murazi kwikawa itimbuka cyo kimwe irashobora kwimbuka gose uyu mwaka ikazosura kwimbuka mu myaka 2 muri ico gihe nimbuye amahera menshi cyangenda nkayabika nkayagumye kugira ngo wa mwana wanje nzi azoja muri kaminuza umwaka umwe cyangwa umyaka 2 azaca yaronka ndayamutekerere ari azojana ku ishure aroye mu ishure rya kaminuza bariha niyo nzo murihiramo muri aya mahera batabona rero na mahera azunguruka mu banyagihugu mugadasubira guca muri banki ni kibazo kitarico namba kuko nta nakime gihana kugumya mahera hanze ya banki n'ibihugu biteye imbere ibi bya Buraya nta tegeko na rimwe rivuga yuko abantu bateza kujana mahera yose muri banki ihibambeho nta muntu yiba mahera menshi ashobora kujana mahera marundi ngo yayicarike ngaho ayo mahera acyashira mu madolari ayo madolari nawe ntaje kuyarunda mu nziwe amahera yabo yajana muri Turkiya muri Dubai mazinga bita Anglo Normand amazinga yitwa Kayima no muri za Île Maurice ayo niyo bajana ayo mahera yandi bavuga ngo bivye barondera ngaho jewe sinibaza mu byo wahejeje kuvuga nta nakimwe gishimikiye ko bokura izo noti mu banyagihugu nubwo bazoca basubira bagasubiza inoti ngizo nyenaho urumva tubifasha uko twovuga yuko uwiba nayazoyiba unyegeza nawe nayazoyanyegeza murumva yuko insiguro kubwiwanje insiguro mwambwiye batanga sizo namba imisi 10 n'imisi mike umuntu atari Burundi yagiye nko kurobera mu Buganda canke muri Kenya asiza amahera abona ata muntu yizigiye yabwira ngo aje kuyatora murabona yuko amahera yiwe abaye ivyatsi kandi atari n'igisuma baratanze ikiringo c'imisi 10 hanyuma baratanga urugero ntarengwa rw'amafaranga umuntu ashobora gutanga cyangwa isosiyete itanga iyo ngingo y'ukubuza kurenza ku rugero mwe mwibaza ko ifitanye isano nini musanzwe
nta muntu batagirije ubusuma bashobora kuza kuja kuvunja amahera yiwe bahinduye inoti. Mu bisanzwe ntibishoboka. N'umuntu yidandariza ntibashobora kuvuga ngo uhagaritse kuraya batarinze kuraba urudandazwa rwiwe ingene buhagaze. Umunyagihugu nawe ne wa ruguru ndashobora kugurisha itongo, ubu itongo rigereranye uraronka miliyoni zishika nka 30-40. Umunyagihugu yagurishije itongo bamuha inoti za 10 n'inoti z'ibihumbi 5. Muca mwumva ko umunyagihugu yagurishije itongo miliyoni 30, imiliyoni 20 zibaye ivyatsi. Itongo ryibera ritanze. Muga amahera bamuhaye abaye ivyatsi. Murumva yuko kugira ngo bagabanure igihe bifise ico bagamije, kugira ngo batange amahera igiciro bakitugarukije ku mahera ya birafisi ico bikurikirana. Washaka jewe njumva iyo ngingo ngerageje kwihweza ibintu by'ubutunzi bw'igihugu, jewe mbere bamwe abantu nababwiye nti amahera azosigara atazosubizwa ni 30%. Bavuze 22%, muga sinzi igiharuro ko umuntu akizigira gose, bisa n'ivyegeranye na 30%. Kubona barabujije abantu guhinduza amahera yabo yose birafise ico bihishije bigamije. None mwibaza ko uno musi leta y'u Burundi nyimba ivuga iti twarakoresheje izindi noti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, no kuvuga ko bakoresheje ayangana n'ayara yasanzwe ari mu biharuro leta ifise kuvuga banki nkuru. Ayo mafaranga uno musi atasubijwe, mugabo leta ikaba yarayakoresheje, agiye kuba ayande azokora iki? Amahera atasubijwe ayo arabaye ivyatsi. Murumva yuko hari n'abanyagihugu mbere batagiye gushiza, bashobora ko bafise miliyoni nka 8 batagiye, kuko mu kuja kuyasubiza umukuru w'umutumba bahari, hanyuma ugacuzana imiliyoni 8 kandi abantu babonye yatanze, urumva n'ubusuma burashobora kuberamo. Ngarutse kuri ico kibazo cyane, amahera badasubije azoba ivyatsi. Ikibazo gihagaze amahera bari bazanye bakoresheje ahura nayo mahera yacitse ivyatsi. Ahura tuvuge mu gihugu hoba hariho amahera inoti za 10 n'inoti za 500, dufate amamiliyaridi 500 izo noti. None ubu bavuga bati 22% ntibayazanye amahera yacitse ivyatsi. Muge izo miliyaridi 500 zaje zitegerezwa kwinjira mu butunzi bw'u Burundi, kuko amahera y'u Burundi azobagabanutse, nico bita masse monétaire yobagabanutse, nahajya bayivyatsi ategerezwa guhinduzwa. Hanyuma rero tuvuge nkayo acitse emiliyaridi 120 zibaye ngaho, izo miliyaridi 120 ubu zizofita inzira zibiri. Inzira ya mbere, dufate abantu batwara igihugu barakunda gose igihugu, barakunda abarundi, barabona yuko abantu kwivuza bibagora, barabona ko uburimyi bugoye, barabona ko ari abantu basega mu ibarabara kandi bakuze, bagomba kubashira hamwe kubagaburira, bagaca bafata izo miliyaridi 120 bafise zasigaye zitari zisanzwe zanditswe muri budget, muga zije giturumbuka bagaca bavuga ati aya mahera yose banyagihugu mwese muratubona ngaya mahera yasigaye turayajanye kuyakoresha muri ibi nibi, muzobibona turiko bakoresha duteza imbere abanyagihugu mu burimyi, mu bworozi, mu gukura abantu mu mabarabara, mu kuvuza abantu neza. Iyo ni leta twese twokomera amashi, tuzokomera amashi niyo leta ayo mahera izoyajanayo. Hanyuma inzira ya kabiri, leta itwagwa n'ibisuma n'abanyonyezi. Muri ico scenario egome ishobora kuba kwari kugira ngo leta ironka amahera, niyaba ayo mahera ejo mutumvise bavuze ngo amahera naya tuyinjije muri budget y'u Burundi, nkuko budget yamaze gutorwa twabibonye imiliyaridi nka ibihumbi 4 by'amamiliyaridi byatowe muri budget n'inama nshinga amateka. Ayo mahera bakazokumva ntiyongerewe ngo aje muri budget, ntavuze ngo tuzokoresha ibyo. Muramenya yuko hari umuntu umwe azoba yivye igihugu kurusha nkuru nziza. Gracias Rukinzikizare kandi abashimire, murakoze kuri izo nsiguro muduhaye. Murakoze bo burgurika. Imbere yo gusozera no makuru tubashikirize ikiganiro ubahuka kuri wa kabiri, abatumire bagaruka ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuvyo yashitse ko mu myaka 3 amaze ku butegetsi mu bijanye n'ubutunzi. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Ubahuka.
Kwigenekerezo rya 18 ruheshi uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yarakuje imyaka 3 ari ku butegetsi nkuko we nyene avyivugira. Icivugo ciwe ngenderwako nuko umunwa wose utegerezwa kuronka ico ufungura, umufuko wose ugategerezwa kuronka amafaranga. Mbega none muri iyo myaka 3 amaze muri ayo mabanga yo kurongora igihugu, ico civugo coba carashizwe mu ngiro? Mbega ubu umurundi wese arafise ivyo afungura akaba afise n'amafaranga amubeshaho? Bafatiye kuvyo umukuru w'igihugu yashikirije ko umwimbu wabaye mwinshi kandi ko atanzara yisha abanyagihugu, abatumire bacu aribo Justine Nkurunziza aharanira agateka k'abana n'abakenyezi hamwe na Libera Ntibashira kandi avugira umuharima ku Burundi buhire baraza kugira ico babivuzeko. Kuri miko muri kumwe nanje Marie Ange Irakoze, ndabaramukije ndabaha n'ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Ku munsi w'Imana uheze Perezida Varisito Ndayishimiye yararumanije imyaka 3 ashinzwe amabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi nkuko yabishikirije mu kiganiro Imvo n'Imvano gishikirizwa ni radio BBC co kuwa 17 ruheshi umwaka wa 2023. Umukuru w'igihugu yemeje mu vyo amaze kurangura mu bijanye n'ubutunzi ko umwimbu wiyongereye kandi atanzara ikiri mu gihugu. Umuntu avuze ati ibimaze kurangurwa, ubwa mbere ubanza kuvuga uti intumbero yari yihe kuva dutangura kurangura aya mabanga. Ubwa mbere abizi yuko icivugo canje ni umunwa wose utegereza kuronka ico ufungura, umufuko wose utegereza kuronka amafaranga. Gushira mu ngiro rero nico kintu kiba gihambaye. Twarakoze ibishoboka byose kuko kugira umuntu uronke ico ufungura nuko mugwiza umwimbu mu bifungurwa cyane cyane. Ico gikorwa ni gikorwa twakoze cyane. Uravye abenegihugu bose twarabahimirije baraja ku kivi, baraja mu makoperative, n'abahora bavuga ngo kurima no guhamba amaguru baratavye bamenya yuko kurima ari ubuzima, kuko kari umuntu yarazi yuko kurima ari kugira ufungure gusa ata mahera arimwo, ariko ubu baramaze kubitegera. Uretse ko uburimyi buca bujana no gukingira ibidukikije, je ndabona yuko umwimbu wariyongereye cyane kuko isi ndimwa nayo yariyongereye. Hari ahantu hari amashamba, ibiti ataco byabimaze, mubwo ubu usanga hose hari imirima, vyerekana yuko umwimbu nawo waciduga. kandi niri kuratembera mu bene gihugu, kera je naho mbona ugiye nko mu isoko cyangwa mu misa wasanga abana bateruye bagwaye kwashi, ntaho mbona bagwaye kwashi. Abarundi umenye barafise ingeso mbi iyo bayazanwe n'ibihe bigoye twaciyemwo, gusaba gusega, usaba imfashanyo, abagira neza. Ariko naho umukuru w'igihugu yashikirije ayo majambo mu vyo amaze gushikako mu myaka 3 amaze ku butegetsi mu bijanye n'ubutunzi, mwitangazo ryasozereye inama y'abepiskopi Gatolika yakoranye kuva ku igenekerezo rya 5 gushika ku rya 9 ruheshi uyu mwaka. Bonaventure Nahimana arongoye inama y'abepiskopi Gatolika mu Burundi yarashikirije umwitwarariko wabo ku bijanye n'ukuntu ubutunzi bw'igihugu butifashe neza, ivyatumye abashomeri biyongera. Abepiskopi kandi bararaje ishinga n'urugero ruguma rwongerekana rw'abashomeri ku buryo abirukira amahanga bariko baraba benshi, gushika naho hari abagore n'abigeme bagenda mu bihugu vy'Abarabu ku bwinshi kandi badashobora gukurikiranwa mu bijanye n'ukwemera kwabo. Mu vyerekeye ubutunzi, abepiskopi barabonye ko umwimbu w'ibiharage utabaye mwiza kubera imvura yabaye nyinshi cane cane ikonona imirima igasambura amazu hamwe igahitana ubuzima bw'abantu. Ibiciro navyo vy'ivyimbugwa biguma biduga ku masoko. Abepiskopi baratewe amakenga kandi n'ubukene bw'isukari, igitoro, isima hamwe n'ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi. Justine Nkurunziza aharanira agateka kazina muntu nawe nyene avuga ko amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu ko yashitse ku civugo ciwe ko abarundi baronka ico barya n'imifuko ikaronka amafaranga ari amajambo gusa atigeze ashigwa mu ngiro afatiye ku buzima abanyagihugu barimwo. Yavuze ati civugo ni mwose uronka ico urya, umufuko wose uronka amahera. Icivugo ni ciza cane, icivugo ni ciza cane, mugabo umuntu aravye inyuma y'iyo myaka 3 amaze atwaye
none wa munwa w'umurundi wese wararonse ico urya by'ukuri canke biri mu majambo gusa turavye ingene abarundi nahavuga ngo uwuvuga ko ashonje n'uwushaka gusega ariko ukuri mu gihugu nukuhe umurundi wenyene umunyagihugu wenyene ari ruguru naho yo bari uri kwitongo mbega yumvise ivyo bintu umukuru w'igihugu avuga araheza ariko avuga abamwegereye bafise imishahara myiza abamwegereye barundarunze bakegeranya amahera baticwa n'inzara canke ariko avuga umunyagihugu aho rero umuntu aca yibaza ati mbega arazi biri kuri tere arazi neza ingene iyo nzara yica igatongora ko tubona n'ivyari n'utuntu bari bagize ko yari yabasavye ati biyungunganye murabona kenshi benshi bari bararondeye utumoto bararondera udutukutuku bararondera udukinga kugira biyungunganye baronke ya mihera wa mufuko uronke ikijamwo mugabo mwarabonye ivyashitse ingene abantu baguye mu kangaratete kubera babatse vya bintu vyose vyari ko birabafasha kuronka ya mahera ku mufuko aho rero ni ikintu nyene n'ukuri kibabaje cyane kuko nta murundi asega nta murundi akunda gusega n'ukuri ibyo bintu ntibibaho murabona yuko n'amahera yari ariho yoteje imbere igihugu murabona yuko abanyagihugu bayabivye ivyo bihangange nyene bimwegereye vyarayabivye birabicisha inzara umuntu akavuga ati none wa muntu uzoronka icurya biciye ku gikombora n'ivyo bari bafashe kugira biyungunganye byose babitwaye byose yabisahuye dufate nka uburundi muravyo ko ari igihugu kibayeho kubera uburimyi none wa munyagihugu ko bavuga ngo umwimbu n'umusesekara wasesekaye ryari batagira n'umwavu barafashe babasaba ngo batange avance ku mwavu wo muri fomi ni ukuvuga rero yuko umuntu abiravye neza wa munyagihugu ni wa finansa niwe abeshejeho iryo shirahamwe fomi mugabo basohora uwo mwimbu wa munyagihugu yararindiriye wa mwavu agasanga na wa mwavu uvuyemo bagaca bishorera hanze none ko mbona n'uwo mwavu wari gutuma haba umwumbi mwinshi bawunyuruza bakaja kuwudandaza hanze none bumva atari ibintu biteye isoni niyo ababona abamwegereye bahaze barya ku munsi gatatu ikibazo nabaza ati mbega bose barya gatatu mbega abarundi bose barafise ico barya ico rero nico kintu umuntu aravye ingene umunyagihugu yifashe n'ingene uburundi ikibanza bufise mu makungu mu bintu bita malnutrition ingene abarundi bariye nabi n'ukuri sinzi ko novuga yuko ari ikintu gishemeye perezida Ndayishimiye yashitse ko yokwishimira imbere y'abarundi bariko baramwumviriza umwigisha muri za kaminuza Liberani Bashira kandi akaba avugira n'umuhari map Burundi buhire arabeshuza ivyo bishikirizwa n'umukuru w'igihugu ko umwimbu ari umusesekara mu gihugu aho yibutsa ko abarundi benshi bari mu bukene budasanzwe biturutse ku mirimo itari mike yo kwiyungunganya yahagaritswe bigatuma abarundi batari bake bacika ibishomeri umuntu wose utegerezwa kuronka ico fungura umufuko wose utegerezwa kuronka amafaranga ico ni icivugo n'indoto n'icifuzo caho umukuru w'igihugu yibaza ko azoshira mu ngiro mbega kubera iki yatoye ayo majambo ubwa mbere umuntu wose utegerezwa kuronka ico fungura bisigura yuko ko hariho iminwa myinshi idafise ico fungura umukuru w'igihugu wenyene yemeza ko abarundi bashonje bishwe n'inzara avuze ati umufuko wose tugeza kuronka amafaranga bisigura ko hariho imifuko myinshi itagira amafaranga kubera iki iminwa myinshi itagira icyo ifungura kubera iki imifuko myinshi itaronka amafaranga Perezida Ndayishimiye arazi neza ko amasoko menshi mu Burundi yaturiwe abarundi batari bake bari batunzwe n'ayo masoko abo bose benshi babaye ibishomeri nibutse ko isoko nkuru ya Bujumbura ku munsi amafaranga abarundi bahanahana yarenga imiliyaridi 2 nibutse kandi ko amataxi vero n'imoto
vyirukanywe mu gisagara ca Bujumbura kirangurirwamwo ibikorwa vyinshi vy'ubutunzi vy'urudandaza. Ivyo vyatumye imisore itari mike ija mu bukene bwinshi cane. Mu gihugu umuyaga nkuba ntukwiye, abikorera utwabo ari imyuga isaba umuyaga nkuba ibikorwa vyabo bica bihagarara. Igihugu igitoro kirabura kenshi, bituma haba ubukene budasanzwe n'ibiciro vy'ibifungurwa bigaca biduga. Kubera rero politike yerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ivyerekeye amafaranga itari nziza, ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro, ariko umushahara w'abakozi ntuheruka kwongezwa. Ivyo vyose ndondaduguye rero bituma ubukene n'inzara bigwira mu Burundi, kandi n'ibintu vyibonekeza sikinyegezwa. Nko mu notanga akarorero nko mashure amwe barashizeho ivyo bise amakantine scolaire kugira abagaburira abana kubera muhira ata bifungurwa baronka. Ikindi nuko ibice 42 by'abanyagihugu babaho mu bukene burengeye buteye agahinda, no kuvuga hafi ibihumbi 6 ku munsi niyo mahera batunze ku muntu. Mbere inyandiko nyinshi zirerekana neza yuko abarundi no munsi bakenye kurusha abo mu 1970. Aho sinavuze rero ubushomeri buri mu gwaruka 65% n'abashomeri. Ivyo vyose rero murumva kwisigura neza ingene inzara izona inzara. Mu ncamake rero ushaka kuvuga nuko iyo ndoto y'umukuru w'igihugu bihera mu majambo, ni bimwe muri politike bita populisme. Muri iyi myaka 3 rero abarundi ahubwo barakenye ibintu biteye ubwoba, gushika naho Burundi buba igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Uri radio shahu uri radio. Mbega none ni iki cokorwa kugira ubutunzi bw'igihugu bwisununure? Abarundi barashobora kuva mu bukene n'inzara barimo? Kubwa Justine Nkurunziza aharanira agateka kazina muntu, umukuru w'igihugu akwiye gutuza abiba ubutunzi bw'igihugu, akongera akavuga ko hari bisata vy'igihugu nk'igisata c'uburimyi bikwiye guhabwa uburyo bwinshi kugira umwimbu ube mwiza mu gihugu. Ico yokora gishemeye kandi twoshima nico yatanguye kugwanya bakaboko. Ego nukuri ari ku nzira nziza, mugabo ntagwanye bamwe, agwanye bose abariko bariba igihugu. Ayo mahera yagarure, hanyuma asubire mu kigega ca leta, hanyuma hageze kugira ivya budget naho murabona navuze yuko Burundi butunzwe mubayeho kubera kurima. Ministere ya Agriculture bayihe budget ikwiye kugira n'uwo mwavu uboneke, iyo fumbire iboneke, hanyuma bongere igisata ca education bagiha amahera akwiye, n'igisata ca sante. Ivyo bisata bikuru biraba ubuzima directement, ubuzima bw'abanyagihugu, babiha amahera akwiye. Kuko iyo wumvise bahaye defense amahera atagira uko angana, kandi bavuga ko turi mu mutekano ntangire, aho cabaza ati none ivyo bavuga bijanye n'ibiriho, hanyuma bareke abanyagihugu badandaza biyungunganye. Kuko urabona arahimiza kugira biyungunganye, none biyungunganye batabayabiba. Agwanye rero ivyo biturire, kuko nta muntu ashobora gutera imbere ibiturire vyatsindaro mu gihugu, nta muntu ashobora gutera imbere ubusuma bwatsindaro mu gihugu. Agerageze rero agifata ingingo zikingira abanyagihugu kugira bashobore kwiteza imbere, baronke wa mwavu barime bimbure, baronke ico barya, wa muntu uronke ico urya, hama na wa mufuko uheze wuzure ya mahera yavuga. Agenda baza abanyagihugu uti mbe mubona twokora gute? Atari ingingo ziza zihera ku munwa gusa mugabo zije mu ngiro. Hambavu yo kugarukana amahoro n'umutekano, umuvugizi w'umuhari MAP Burundi Buhire abona ko Perezida Ndayishimiye abwirizwa kwemera ingorane z'ubutunzi igihugu kirimwo muri kino gihe kugira zishobore gutorega umuti. Kubw'ivyo Liberani Washira kandi akavuga ko umukuru w'igihugu yoca arondera abahinga banonosoye ibijanye n'ubutunzi bamufasha gutorera umuti ivyo bibazo vy'ubutunzi.
icambere coco nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wenyene yokwemera akemanga akemeza ko ubutunzi bw'Uburundi bwifashe nabi cane, ko inzara izura inzara, ko abarundi bakinye cane, ko babuze abayo bacira nayo bamira. Mu Kirundi bavuga bati uja gukira ingwara arayirata. Umukuru w'igihugu atemeye ngo yemange iyo nzara izura inzara, murumva neza ko atakizohinduka kiniya. Ica kabiri no kuberwa n'amahoro n'umutekano no kunywanisha abarundi biciye mu biganiro bidakumira, bigatuma ivyo biganiro impunzi zitahuka zose hamwe n'abateshejwe izabo, kugira ivyo bizana icuka ciza mu gihugu. Hanyuma rero bwa gatatu ni ukugwanya ubusuma, bwambuzi, ruswa no gusesagura itunga ry'igihugu, mu kugabanya amahera akoreshwa mu ngendo zitakenewe, mu bintu vy'ibikorane n'ibindi bitajanye n'iterambere. Aha sino kwibagira kuvuga ko ubutungane bwogarukirwa hamwe rero n'agateka kazina muntu, kugira abarundi basubire kugira umutima hamwe, bashobore no kuziganya amahera yabo mu mabanki. Ubwa kane ni ugushira imbere imigambi n'imigabo yo guteza imbere uburimyi na reforme économique abifashijemwo n'abahinga babinonosoye. Kuko ikibazo nyamukuru nuko umuntu aravye imvugo n'ingiro y'ibintu bimwe bimwe, urabona neza yuko abahanuzi bahanura umukuru w'igihugu abamufasha ataco bamufasha, bamutesha mu rudubi. N'ikimenyamenya nibi vyerekeye inoti y'ibihumbi 10 n'inoti y'ibihumbi 5, kuko niko barayakuye bashaha yandi mashasha, ariko nta kibuza yuko nayo mashasha bazoyajana mu mazu bakayabika mu mazu, kubera ukutizigira kw'abarundi, amabanki n'ubutungane buke. Ikindi ico nohereza ko no kugerageza guteza imbere imigenderanire n'ibihugu bicuditse no Burundi, ari ibihugu bibanyi, kugira abanyamahanga bazana imitahe myinshi mu Burundi, mbere n'abarundi baba mu mahanga bakazana imitahe guteza imbere Uburundi bwabibarutse. Ariko ivyo vyose bisaba bimwe no kwita mu gifaransa préalable, amahoro n'umutekano mu gihugu n'ubutungane butunganiriza abarundi bose atawanja wangura. Ni no kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe na Liberani Bashira kandi avugira umuharima ku Burundi buhire duciye dusozera ku kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa 20 ruheshi umwaka 2023. Ikiganiro cagarutse ku majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku vyamaze kurangura mu gisata c'ubutunzi muri iyi myaka 3 amaze ku butegetsi. Ndashimiye cyane abatumire ku vyiyumviro bashikirije, ndashimiye namwe mwese mwaduteze yompi, ntibagiye bagenzanje bamfashije gutunganya kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanje Marie Ange Irakoze, ndabike banuye naho ubutaha. Ubahuka. Ndagukengurukiye Marie Ange Irakoze na kuri ico kiganiro hejeje kudushikiriza. Duce dusozera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi, bakoze bagenzanje mu wese kuco yaterereye. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, mugira iteka nitekane.